Hello guys, muraho mumeze neza. Nanje ndi wa Mungu wanyu nongeye kugaruka kubashikiriza kino kiganiro. Uyu munsi tukaba tugomba tuyage ku vyabaye ku munsi w'ejo mu gihugu ca Kenya, aho habaye amandamano yitwa Sabasaba. Amandamano yatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 990. Ayo mandamano akaba yamaba buri mwaka, aho bivugwa ko aba ari kwibuka canke isherehe yo gusherekera ayo mandamano. Tugiye kwinjira muri vyinshi vyaraye biranze iyo migumuko canke vyaranze iyo migumuko yabaye mu gihugu ca Kenya, aho ayo mandamano canke iyo migumuko ya Sabasaba aba mu gihugu cose. Reka nongere ndagusaba, nimba wewe ukiri mushasha kuri no rubuga, bandanya kugira subscribe na like hamwe na share na comment kugira ikiganiro kigiyeko ushobore kuba mu bambere bashobora kukibona. Reka twinjire mu kiganiro cacu indani mu mizi, tuyage ku vyaranze imigumuko yabaye mu gihugu ca Kenya ku munsi w'ejo, aho iyo migumuko yabayereye mu gihugu cose, aho abanyagihugu ugwaruka rwitwa Genzi kwaje ku bwinshi, baje ari benshi mu mabarabara barakora imigumuko yitwa Sabasaba. Kandi nongere ndabibutse ko iyo migumuko yatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 990. Iyo migumuko ikaba iba ku mwaka, nta mwaka numwe usiba iyo migumuko itabaye. Aka kanya tuvugana mu gihugu ca Kenya haraye habaye imigumuko, aho ibintu byinshi byashoboye koronekara, abantu benshi barashobora kuhakomerekera, abantu benshi barashobora kuhasiga ubuzima, abandi benshi muri bo barafatwa barafungwa. Uyu mwanya tuvugana abantu benshi bari kuhasiga ubuzima, bari kuhakomerekera, ndetse abandi benshi bari gufatwa bafungwa mu mabohero agiye atandukanye. Reka twinjire mu muzi aho iyi migumuko yitwa Sabasaba nico isiguye ku banyagihugu. Aho Sabasaba gisanzwe gisigura ati, aho gisigura itariki indwi n'ukwezi kw'indwi. Uwo munsi w'itariki indwi z'ukwezi kw'indwi ni umunsi w'amateka ku banyagihugu b'igihugu ca Kenya. Aho uwo munsi w'itariki indwi z'ukwezi kw'indwi usanzwe uzwi ko ari umunsi w'imigumuko, aho abanyagihugu b'igihugu ca Kenya baba bariko barasaba leta yabo baha ubwigenge bwabo n'amategeko agenga uwo munsi. Ndetse kandi uno munsi w'ukwezi kw'indwi itariki indwi, aho wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 990, aho hari itariki indwi ukwezi kw'indwi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 990, aho abanyagihugu ico gihe b'igihugu cose ca Kenya bashoboye kugira imigumuko. Ico gihe abanyagihugu babandanya gusaba leta ko bohindura ukungene bariko baratwara igihugu ca Kenya, aho babandanije basaba n'ibi bindi bikurikira ndetse vyinshi bigiye bitandukanye. Babandanya basaba ati imigambwe igiye itandukanye muyireke nayo nyene ibandanye kugira imyiyamamazo ishobore guhiganirwa ibibanza bigiye bitandukanye. Kandi no migumuko Sabasaba ni nkaho buri umwaka ukwezi kw'indwi itariki indwi, aho abanyagihugu bayikora bongera bibutsa ubutegetsi buri ku butegetsi busanzwe buyoboye igihugu, aho abanyagihugu b'igihugu ca Kenya babandanya bavuga ati dushaka impinduka kugira ngo igihugu cacu gishobore gutera imbere. Aho kandi abanyagihugu benshi cane babandanya kwiyamiriza canke bagira imigumuko kumvo z'uko badashaka ko hahinduka ibwirizwa shingiro canke amategeko amwamwe asanzwe akoresha mu kuyobora igihugu ca Kenya. Ni navyo bituma abanyagihugu benshi bashobora kuja mu mabarabara bakabandanya biyamiriza leta ko ibandanya iduza amakori ku bikorwa vyabo vya buri munsi canke akazi kabo ka misi yose, ko leta ibandanya ikaduza ko amakori.
aho ibitigiri vyinshi cane vyerekana canke vyemeza ko ugwaruka rw'imyaka mikenya ruri musi y'imyaka 18 no kugera ku myaka 25 aribo baja imbere mu migumuko canke mu myigaragambyo, aho bisanzwe bivuga ko kugugwaruka gwitwa genzi, aho ugo gwaruka rwa genzi canke n'abandi banyagihugu basanzwe bari mu migumuko, aho babandanya basaba ati dushaka impinduka ya nyayo kandi idahagarikiye canke idashingiye kuri politike gusa ahubwo no ku buzima bwabo bwa misi yose, aho ivyo vyose bibandanya kugenda bica ku mbuga zigiye zitandukanye, aho iyo myigaragambyo abanyagihugu baba bariko barakora abantu benshi bakoresha imbuga zigiye zitandukanye ariho babikurikiranira ibiriko biraba mu gihugu abatashoboye kwitaba iyo migumuko, aho izo mbuga zituma iyi migumuko canke ibiba biriko biraba biba ibintu bigezweho bigenda bihanahanwa ahantu henshi hagiye hatandukanye. Kandi mbandanye ndabamenyesha ko ino migumuko isanzwe irongowe n'ugwaruka ahubwo batarongowe n'abanyepolitike haba numwe, ndetse n'ugwaruka gusa gwishize hamwe kugira ngo rushobore gukora ino migumuko kandi rutora n'indongozi zibayobora, aho ugo gwaruka usanga atana hamwe rufise imyanya canke ibiti mu bijanye na politike. Ugo gwaruka gongera rukagaruka ku bijanye n'amateka y'imigumuko isanzwe yitwa Sabasaba yatanguye mu mwaka w'1990, aho babandanya basaba leta canke bayihatira kumva akamo kabo bariko baratera leta yabo isanzwe ibayoboye, aho ugo gwaruka rubandanya guyamiriza ubukene buri mu gihugu no mu banyagihugu n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye, harimo kurya igiturire hamwe n'iduzwa ry'amakori ku bikorwa vyabo vya misi yose, hamwe no kuba uburongozi canke leta yabo idaha agaciro ijwi ry'umunyagihugu. Kandi ugo gwaruka ruba ruko ruragerageza kwerekana ko nago rufise ijambo canke ibiganiro n'ubutegetsi buba busanzwe buyoboye igihugu ako kanya, aho ugo gwaruka rubandanya gusaba ubutegetsi guca bugendera ku migambi yo guteza imbere igihugu n'abene gihugu, kandi bakabandanya kwibutsa ubutegetsi buba busanzwe buyoboye igihugu amateka Basaba yabaye mu gihugu ca Kenya mu mwaka w'1990. Ku munsi w'itariki 7 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'2025 imigumuko yarasubiriye kuba mu gihugu ca Kenya mu bisagara bigiye bitandukanye harimo Mombasa, Nairobi hamwe na Kisumu n'ahandi henshi cyane hagiye hatandukanye mu gihugu ca Kenya, aho baba basanzwe bariko barakora imigumuko iba isanzwe itemewe n'amategeko y'igihugu canke amategeko agenga igihugu ca Kenya. Muri ico gihe hariko haraba imigumuko haba uguhangana hagati kwa genzi canke n'abanyagihugu hamwe na polisi, o polisi ibatera kirimogene, abanyagihugu nabo bagaturira amapine bakabomora ingo nyinshi zigiye zitandukanye canke amaduka ama supermarket bakagenda biba, ndetse abanyagihugu bakabandanya gutera amabuye igipolisi c'igihugu ca Kenya. Babandanya basaba leta ndetse bakongera basaba leta kumviriza ivyumviro vyabo canke kumviriza ivyumviro vy'abanyagihugu muri rusangi. Uwo munsi w'imigumuko y'ukwezi kw'indwi itariki 7 aba ari umunsi wo guhamagarira ubutegetsi buba busanzwe burongoye igihugu kugira ngo bushobore kumvira ivyumviro vy'abanyagihugu, babandanya basaba uburenganzira bw'iterambere ry'abanyagihugu bose bagize igihugu ca Kenya. Aho ikiganiro nari nabateguriye kigarukiye naha, reka mbandanye ndagusaba nimba wowe uri mushasha kuri no rubuga komeza kugira subscribe hamwe na share na like na comment nimba bidashobora kukugwa nabi, kandi kugira ngo ushobore kuba mu bambere bashobora kumviriza ibiganiro vyacu. Kandi nongera ndabashimira kukungene mubandanya munyizera muntega amatwi yomwe mugata umwanya wanyu mugakurikirana ibikorwa vyanje. Reka Imana ibandanye kubahezagira. No kiganiro tuzokibandanyiriza mu kiganiro gikurikira.